shit n'abatwanse baratwumva turakenye mugaraba turavunja ibihari birondera babishaka turabikwiye nico gituma turaha abansi bose raba ndabateye avance barabanye sana mugambona vyanse nkitwa maso nanje sindimwo nka Gaston ndagoye kuronka nk'urukundo rwa mukaso ndi bizarre zo kumva muri ya freestyle yanje aramvuga ati ndi bizarre ngira niyo mpamvu I'm sorry man ngira vyari vyanditswe kuva Imana iturema je sinzi ukuntu meze nanje ari ibintu ntazi nyine ndabigira bon je suis juste comme ça tu vois. Hello bakunzi ba Buja Hit TV mwaramutse cyangwa mwirepanya no muherereye umwe wese ahereye nibaze ko mumeze neza nibaze ko muri amahoro umwe wese muhingo yose hagati mu gihugu mu ntara abari hanze y'u Burundi nibaze ko mwese mumeze neza nkuko musanzwe mumenyereye kuri micro muri kumwe na Krista Bella aka Leon behind camera tukumwe na Juma Jux muri kano kanya ngarutse mbazaniye tukumwe n'umutumire muri studio n'umwe mu ba Petit nabonye ryari haraka video nabonye arambara kumwita umupeti urumva naka video nabonye yari kumwe n'umwe mu bihangange nga mu gihugu cacu umwe mu bastar bazwi cyane Mr Lawrence yari kumwe na B-Face araka video bakoze ngira ni freestyle bari barimo ndavuga ati wamuronde no mu jama ko murumengo azi kuririmba tukaganira niyo turi kumwe nga muri studio tugira tuganire mbega meze gute yitwa gute ibintu byose mugira mu bikurikiranye mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV turakwakire kuri kamera za Buja Hit TV. Okay ni bonon merci sana kunyakira muri kamera zanyu mu kiganiro cyanyu ndinga mumvugisha ibyo mugomba. Tugusabe uze kuvugura muri kamera kugira abantu bakubona. Okay. Sindabimenyereye cyane. Uraje kwihangana ntacu umeze neza none. Yego ndaho meze bon vraiment ndashima. Tout est cool quoi. Okay, ano masaha na mu gitondo mbega wabyutse gute nyine umunsi wawe wakangutse umva meze gute? Bon, navyutse fresh. Kumvyuka misi yose. Avuga ati urakoze mana kumvyura no munsi ngaca nitegura ngaja school kweli bon je ndashobora kuba ndakuzi mugara abantu batakuzi bashaka kuba kunye kuri kamera za Buja TV ari ubwa mbere uratubwira amazina wiswe n'abavyeyi mbega witwa gute uvuka muryango w'abana bangahe uvukuru wakangahe wavutse ryari nimba byose ari ngombwa bon je nitwa Niyonzima Hendrik bon nkoresha izina rya Red Bull umuraperi cyuka mu muryango w'abana batanu navukiye Muramvya bon je nivyo bikwiye ko novuga urakoze reka je ndaza gukoresha akazina ka Bull mbega Bull ni muntu ki ano masaha nk'umuntu ashaka kuza kuraba kino kiganiro akavuga ati umpeti ni muntu ki Bull ni muntu ki wo kwibwira abantu gute bon perso Bull n'umuntu ari sentimental sana en plus ndi fragile kuntu hama ndi umuntu akunda kuvugisha ukuri sana bon ndakunda ukuri ndakunda kuririmba ibintu biri muri jewe en fait bon rap ni nka therapie bon ndakunda kwivida rero nkavuga bon ibintu mbona par exemple cyangwa ibintu bimbako surtout sana nkoresheje rap ndakunda kuvuga ibintu biri réel bon ibintu biboneka bon n'ibintu abantu bibagiye en fait ndagerageza gucanga generation you n'utunyene twakera twibagiwe muri rap hariko muri intro yawe wakoze uri kurambwira numvise umengo mbwiye ko uvyuka mukaja kwishura umunyeshuri ndiga Summit muri university yego Bull akazi bon reka mvuge ko uri umuririmbyi mugabo mbega ibintu byo kuririmba bitangwe ryari nta ndirimbo yawe turabona uretse ayo ma freestyle je nta ndirimbo yawe ndabona reka nivuge ku giti cyanje nta ndirimbo yawe ndabona mugana nagiye mbona ama freestyle ntari yo ari kumwe na B-Face kandi nabona umengo uririmba neza kuri jewe mbega ibyo bintu wabitangwe ryari thanks sana ko wabonye kwanza freestyle zanje uzifata bien je natangiye kuririmba sinibuka kwere gusa je narakina football natangiye nyene kwandika sana ibintu byo kwandika niga nevye mu mengo niho natangiye kubimindisha sana
na PM mengo niho natangiye kubimindisha sana hama na ngoma ndagira yiwanje ndi muri groupe n'umugenzi wanje sana umupetsi nemera sana twa Chan Santana tufise groupe yiwacu twise World Count tumaze kugira ingoma imwe yonyene bo ayandi n'ama freestyle twagira kera nyene tumaze kugira ingoma itwa Free Man iramaze nimba ari 3 ans bon niyavumye niyasohotse sana bo kaba tumaze gusura kugira iyindi ndirimbo yitwa Kararyoshe turi mu bo bigenze bien umuntu aronse uburyo turiko dutegura clip yayo hama ajya ama freestyle jewe byafete nabihagaritse ibintu bya rap nabihagaritse ukuntu bon ndafise ibintu byinshi nanditse ibintu byinshi sana navyo numara none birimba ku munsi ndafise ama freestyle menshi ndagira video ya mbere kuri challenge beat DJ nani yatanze Feel Bite bon ka video kanje karakundwa ndabona abantu ko bakakire fresh ndaposha nyene umuntu akunda gupoa home nigumira sana home hama hacaza indi challenge ya keys candagira naga freestyle ka kabiri nagize hama kara trending nyene ukuntu mbega ball ntaguciriyemo watanguye umbwira ko donc wari football wakina football ni gari watanguye gukina umupira w'amaguru mbega wakina muri equipe wabara kinyi na equipe nationale oya sinigeze nshika kure afete naragize ama blame y'ukuguru ndafise amashoke bo vyatumye naja kure sana nakinye mu equipe atandukanye bon shobora kuyavuga ngaha mugabo kubera iki sinshaka ko bamfata nk'umurate tiva bari kunugira football ugakina mu equipe en plus utangiye kuvuga ubuzima bwe bwa kera ball yakinye muri muze equipe nga mu Burundi nakinye muri Edisport nakinye muri Miracle FC nakinye no mu Narstar nyuma ball abona ko ibintu bya football bitazovamo aravuga tekana igire muri lab bon non c'est pas comme ça football narayihagaritse kubera nagize ikibazo ku kuguru ndabihagarika tu hama rap cinarandika kuva kera mugasi nayimindisha nabwiye ko natangiye kwimandisha muri 9e ndi kumwe na PM ball Kevin Varane muzinanye he Kevin ni grand frère urazi impamvu ndamukubajije kubera ko mbwiye ko waciye muri ni Interstar ni equipe ubuze nanzi ko makinanye Edisport jena muri Edisport Kevin arakinye muri Edisport bo jena kina mu bana we yakina na ba grand frère banje jena kina mu bana yani grand frère sana amarocura bandanya muza muri ndabihagarika nyene ndabosa nyene maskuru sinangora kwandika nyine sana hama hari ukuboro wandika ugapoa n'abajana kabwira pizza yangu rabizi ugaca usanga bandanje wandika pourtant nuri focus sana ku muziki kubera ufise ibindi bintu urimo ngerageje gutahura nk'ibyo uri kurambarira ndumva ko mengo indirimbo nyinshi niyo uziyandikira mbega nta muntu ukura ko nka inspiration uvuga ati uyu muntu atuma nkora cyane bon reformira la question yawe twumve bon navuze ati gerageje gutahura numva umengo indirimbo nyinshi niwo zandika ko ratubwiye ko hora wicara ukandika ufite indirimbo nyinshi ariko utarasohora donc nizo wiyandikira avuga ati none nta muntu woba ufata nka role model wawe bon ego je ibintu byose ndavyiyandikira bon abantu banyispiranye benshi sana b'abarundi abafaransa b'abanyamerika ni benshi cyane bureka tugende ku muziki wawe rero kuri kajya kaboro mwakoranye na B-Face karatrendinde cyane mbega B-Face musaga mwamusanze umuzinanye canke nuko waramuronde vuga ati dukubite kanu kantu ubwira turabe ko kamashinga fresh wa B-Face twari tuzinanye
pourtant nari ndamuzi ngira na murundi atamuzi nari ndamuzi tuvuze ingoma ziwe hama irya freestyle kugira tugire irya freestyle na B-Face shukura ko yabonye kajya ga freestyle kanje kajya ga kabiri ila kife hama kirabajije umuntu mengo je bacha barambwira ko B-Face agukeneye muri flow time cyamvuga ati moi je suis dispo ndingaha cyaranyandikira nyine ukuntu tushitangura kuvugana fresh en plus il est cool B-Face tangiye kumubona kuri Colombe amaze kubona irya freestyle yanje le gars il était là ari cool ndakunda abantu bari cool Ramujama ari cool sana kabisa n'umuntu ushaka kwandika mu WhatsApp ngaho mu Burundi ushaka kumwandikira akakwishura kumwandikira bro vipi ukamona arakwishuye kweri ibintu bigira baki ça ibintu en fait nakunda vuga kuri B-Face n'umuntu ushaka kwandikira mu WhatsApp ngaho mu Burundi kwandika akanyaru nyira akakwishura nta kugariko ego sana quand si je nyene B-Face il est cool avec tout le monde je kuri Colombe nagiye n'umukozi wanje cendagira amarap je bon ndashobora kuba mfise abantu bakeye basi banzi usanga uri cool nanje kubera unzi pourtant B-Face il est cool avec tout le monde ushika hajya abantu bose aratera blague ushobora kuraba n'irya freestyle ndamuravye cyane umvume ngo notwenga juste kubera ari umu blagueur atari turirimbire kuri kajya kantu mwakoze hajya hano waririmbye uturimbiraho gato shit n'abatwanse baratwumva turakenye mugaraba turavunja ibihari birondera babishaka turabikwiye nico gituma turaha abansi bose raba ndabateye avance barabanye sana mugambona vyanse nkitwa maso nanje sindi nka Gaston ndagoye kuronka nk'urukundo rwa mukaso kuri udasora indirimbo ngo zijya habona nawe ukuri imiziki yawe bon je gituma sinzi gituma vraiment cyane uburyo simbone gituma peut-être pas kubera bon studio ndashobora kuyirihira nuko abandi boyindihira tiva me gusa sindi mwindani sana cyane gose ngira niyo mpamvu bon sinishira mwindani cyane kuvuga ngo ibintu urimo ntabyo ze na wewe ntubyishiramo umuziki ntumva ntuwishiramo ku buryo urumva uvuze ko nturi indani cyane nubwo ko umuziki utabishiramo cyane peut-être ni haragera hama ndi bizarre uzo kumva muri ya freestyle yanje aramvuga ati ndi bizarre ngira niyo mpamvu I'm sorry man ngira vyari vyanditswe kuva Imana iturema je sinzi ukuntu meze nanje ari ibintu ntazi ngene ndabigira bon je suis juste comme ça tu vois bazi ko nagutahuye neza ni ukuvuga ngo jewe ndiko ndakubaza ati kubera iki urumva office ukora rap neza impamvu dasore indirimbo ati je nanje ntabyo nzi umfite ibintu urimo ni impano yawe mugabo nturamenya kwikoresha bon jenzi gusa kungira rap hama nanje sinitahura parfois si bon simbona ngo I have to do iki kintu canke iki me muga muri inzira ndimo je crois que maintenant c'est mieux biriko bigenda fresh ngira mbongira mbe sérieux nkore kubera nico kintu B-Face ansaba sana mbira petit yangu ube serious ufate music nka job bro bon akunda kumbwira sana petit yangu ba serious bon ibyo nanjye niko ndavuga kubera ijwi ryawe urashaka kurikoresha umuziki wawe ukawubyaza umusaruro urabona ko urumva industry aha barakubona ntunze barakubona kandi utuvideo ukora baratubona je navuga no kubwira ati ahubwo kuhaje ukomeze ugire ibikorwa byawe kugira bitera imbere uje muri studio sore indirimbo zawe ndazi uri kumwe mu grand frère B-Face ndazi ko n'umuntu mukora ashaka kubwira ati akagufata mu mugongo avuga ati peti yangu nkuko nyene ubivuze ati kora kuje kubganje numva umengo urashoboye itega ikirero kuri ball ngira muri uno mwaka nyene ngira nzogira isong nka zibiri canke zitatu hama kandi nakubwiye ko mfise song nagize n'umujama itwa Chan Santana song irahari gusa bon hari utu detail nyene turaho tuko tugira juste tushobora bikunze bibaye fresh bibaye ngombwa tushobora kugira clip
Bull novuga ko ikintu bamwitega ko nyamukuru nuko ndumupeti amaindisha sana rap siva ndamaindisha sana rap kandi mvuze ati apana ngo mvuze ati ubu ndi serie ngira nkore nkuko abantu benshi babinsaba tepa la selle ari abantu benshi bambwira peti yangu wayo ari peti ambwira ati mwisite peti yangu tugira dukore trophy ya freestyle tuguwe muga ngira ntangure gukora ama project yanje bura ndafise ama project nanditse ari mu nzu muri uyu mwaka nzokora nanje ngire rap kubera rap ndayikunda sana bakunzi ba Buja Hit TV mwamwumvise rero umutumire twakumwe na Bull mwumvise ko ari umpeti w'umuhanga uzi kuririmba gusa mwumvise ko ndamukunda cyane kubera avugishije ukuri mwabyumvise byavuze ahubwo ni mwebwe bo kugira ico mukoze kugira umuziki wiyo utera imbere kugira aje muri studio akore ijwi giwe ntaripfusha ubusa canke impano yiwe ntaripfusha ubusa Bull jeyo natumiye umuntu muri studio tuko turagana ku buzima hama nanje hari akabazo nyine ndamubaza kamatsiko hama ikiganiro tukagiheza neza nyine twitwengera mbega Bull n'umurundi wasana Bull Uburundi bwacu butumbereye mu yentara Burundi ubuze subiramo navuze ati Uburundi bwacu donc Uburundi butumbereye muri province Uburundi nubwaje muri province wow bakunzi ba Buja TV umunsi barankumye ntago ari nka wawo ndi yambwiye ngo Burundi ngo misi yuwe umunsi arankumye rero Bull araciye ubwenge urumva ko aciye abitora reka tuvuge ngo tugusezerere Bull wakoze cyane kuza kutuganiriza nundi munsi nitukenera nugira ibindi bikorwa bya ushira hanze turondere Buja yitiri ngaho ku bwanyu abapeti bakizamuka cyangwa abastar bandi turi ngaho kugira twerekane ibikorwa byanyu ni wagira igikorwa warashanka indirimbo sohora uzoturondere kugira tubashe kugufasha mu byo dukeneye mu byo dushoboye plutôt reka tuvuge ngo wakoze cyane murakoze namwe kumaka kanya nkaza ngaha nkavuga bon ibintu biri ku mutima wanje mukambaza nkavugisha abantu badukurikirana kuri Buja Hit TV big up sana kandi big up kwa B-Face n'abaniga banje bose n'abanywanyi ba Buja Hit TV salute bakunzi ba Buja Hit TV reka tubabwire ngo mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV tuyibutsa gukanda kajya kaboro kora subscribe kugira ngo ibiganiro bishasha bishike indani muba bambere kubibona nkuko musanzwe mubimenyereye kuri Mike muri kumwe na Krista behind the camera kumwe na Juma Jux BG de la Capitale.